Ibinogo no kwimburuka nivyo bikwakira iyo uciye mw'ibarabara ry'igihugu nimero 7. Bamwe mu bakoresha iryo barabara baganiriye na RPA bavuga ko aho rigeze risigaye riteye agahinda. Uyu numwe mu banyagihugu bama baca muri iryo barabara. Ibarabara ry'imenyetso riva ku Musaga rija mw'Igenda ryarabomaguritse rimwe telefone n'abariko barabikora barabihagaritse batwibuze kandi tubikoresha biradutuma duteba ku ngendo zacu kubera ibinogo vyuzuye mu mabarabara hanyuma kandi bigateza n'amasanganya mu gihe imodoka iriko ikatira ibinogo igahura n'iyindi nk'akarorero imodoka zigenda zitwara amakara iragenda yikwetera ikinogo igahengama y'amakara akacemerera y'imodoka itembagara. Mu gihe rero iryo barabara risanzwe rikoreshwa cane kubazana ibidandazwa n'ibindi bintu bivuye hagati mu gihugu, abaricamwo basaba ko ryosanurwa vuba bwango na rya hari n'abasigaye bashika ku mirimo bacerewe kubera umwanya barimaramwo bivuye ku kuntu yononekaye. Bisaba yuko iryo barabara ryosanurwa leta ikarisanura kuko ni barabara risanzwe ricamwo ibidandazwa vyinshi, amakara menshi ntihaca, imodoka zizanye icayi zikura mw'Igenda zikubitora hose zica muri iryo barabara. Mu rundi ruhombo ruhari nuko abigisha basanzwe bigisha Nyabiraba, bigisha ngaha mw'Igenda, ni ukuvuga yuko bahora bagenda urugendo rw'iminota 30 mugabo ubu urugendo isaha n'inusu bivanye n'ingene iryo barabara ryononekaye, hanyuma bagatuma bashika bacere mu gihe bagiye kwigisha abana b'igihugu. Gushika uyu munsi rero n'ibikorwa vyari vyaratanguye bijanye no gusanura iryo barabara vyamaze akanya urume rumara ata nico bishitseko. Ivyatangaje abatari bake kuko n'abariko bararisanura atamvo bigeze batanga ku bijanye no guhagarika ivyo bikorwa. Uruganda rwa RPA ntituraronka bo mu gisata cy'igihugu gishinzwe ivy'amabarabara kugira batange umuco kuri iyo myidogo yabo banyagihugu.